Gael nawe nyene yagize icyo avuga. Gael yavuye mu gacerere, Gael yamwishuye be face on the floor. Ati yamwishuye iki? Je nta kintu na kimwe je byari bimbwiye kuko kubwanje ikintu cyose wokora kitababaza umutima wanje, kitababaza esprit wanje, akintu nakimuvugize kuko kibiribiri n'ibintu bisanzwe. Isaac TV Bakunzi ba Isaac TV mutwihanganire analyse yacu yatevye gato ariko irimo ibintu vyinshi niyo mpamvu bona yadutwaye umwanya kugira tuyeditinge neza tuyisukure neza kubije n'igiteramo ca Dundana Buje FM cabaye itariki 21 hirya yejo. Impamvu rero mubona ikiganiro cyacu cyatevye kuja kuri YouTube nuko twavuze ibintu vyinshi birimo aba artiste bitwayemo na bigenjeje nabi, abambaye neza kuruta abandi, aba vyitwayemo neza cyane, intandaro y'ugwanko canke se induru mwumvise mwabonye zasasakaye kuri rya giteramo, n'ibindi vyinshi kugira umuyobozi wa Buje FM agira ikibazo cyo kugwa hasi yo gufatwa no mutima byageze gute, vyinshi source yabijya byose byaje bivahe mbega nyuma yavyo hakurikiye iki byose rero nibyo tuza kubashikiriza muri analyse tuza kuba postingira ejo canke muri no joro nyene kuko turi ku kazi tiko turakora kandi mubanaye mutwihanganira. Reka rero tuje ku nkuru imaze amasaha 12 igiye kuri rubuga rwiwe bwana Bface yavuye mu gacerere. Ndazi mwamaze kubibona abatari bake ku marezo atandukanye ku marezo sosiyo atandukanye ariko natwe ntitworeka kubivuga kuko iyi nimwe mu nkuru kabisa zigezweho ziko ziraca hirya nino twe nk'abamesha amakuru of course b'imyidagaduro ba entertainment tugerezwa kubicako canke se ba showbiz. Post mwayibonye ubu ndayisomeje maze amasaha 12 impamvu ntevye no kuyibasomera nababwiye impamvu nuko turiko turabatunganiza ikindi kiganiro gikomeye cyane kirimo ibintu byinshi muzo kwigamwo byinshi n'abartiste bazo kwicara bavuga ati ego kabisa tukwiye kwiga kubijanye n'ibintu twumvise kuri Isaac TV. Bface on the floor rero yavuye mu gacerere kuva amasaha 12 aheze yanditse article ndende cyane kuri Instagram yiwe na Facebook yiwe yanditse article ndende cyane aho yavuze ati abo biza kugora gusoma muzo bisomera ama episode yanje zange nzo bivuga mu ndirimbo nihe byakenerwa. Yanditse avuga amajambo menshi, amwe amajambo yanditse yavuze ati mwaramutse mwese aho muherereye, mumbabarire sinari bwaronke akanya ko kugira ico mvuze ku vyabaye kuri concert yateguwe na Buja FM. Ica mbere na noherako nuko nobashimira bivuye ku mutima kuko ivyo bakoze ku munsi umwe vyari sanse kuba mu minsi 3 abarimvyi barenga 30 kubajera ntivyoroshe ariko barabikoze bigenda neza kandi bakoze ivyo abandi badahora bakora. Rero nubwo atanyambe baragahonzi agakosa gato nikakwibagize vyiza twabamenyemwo nabo dukorana mwubahwe cyane. ngirako vuga no kumbyambayeko umuririmbyi wese yari sanse yari afise iminota 20 ya performance. Jewe nshikiriwe naraduze kuri stage ndatanga show, abafana banje bararyoherwa bikwiye. Ngeze ku munota ugira 14 mbona Gael araje ntazi iyavuye ashika amvugiramwo nanje ndiko ndaririmba nganiriza abafana numva ngo umwanya wawe waheze. Na bitari nyinshi cyane kubisanzwe mu mico y'abarundi nta muntu avuga uwundi ariko aravuga. Kirazira guciramwo umuntu urarindira agaheza canke ukamwegera mu rupfasoni ukamubwira mu gutwi ivyo ushaka kuvuga. Reaction yerekanye uyigira kujya ari uko watanze remark hama umwe uwo muntu akanka hama ukabona gufata ingingo. Ariko jewe nta muntu numwe yigeze ambwira ikintu na kimwe uretse ko nari ndindiriye guheza iminota bampaye. Kumbe ikibazo ntiwari umwanya natwaye ahubwo bari bafise permission yo gushika saa 4 y'ijoro nanje nahashitse saa 2:45
nari kuririmba saa 3 top, ariko bampamagara kuri stage saa 4 y'ijoro. aho yaza kunciramwo n'inzigo nyinshi, ntiyigeze ambwira ikibazo gihari. Kumbe abapolisi bari bahageze kugira bavyugare, aho kumbwira mu rupfasoni ati baraje kuvyugara, hamaje nyene nkasezera nkikurayo. We yaje amburira indero, nanjye ikintu kijanye n'akagaye. Nta muntu akinzana ko atansiguriye ngo dutora inyishu, nta muntu anjaniranya ngo nemere. Nca nibuka ko Double J na Kiriku bari imbere yanje, umwe wese yaririmbye iminota 30 kuri stage, amaze iminota 30 kuri stage. Nta muntu numwe yabavugishije, ariko jewe kuri 14 minute gusa baza kumpagarika atarizo nimwe. Ico nakoze, nabagije abafana ni mveko canke mbandanye, bose ngo bandanya. Ndababwira ati kizomere rero kive ngaha niririmbire, kandi barakizomereye kabisa. Niyo Frank, directeur wa Buja FM hamwe na La Vista bambwira mu gutwi bati raba usezere, abapolisi baraje kuvyugara. Canibuka kandi ko Lolilo hamwe na SUBCRIBE batararirimba, candatanga micro ndavayo. Ariko apana kubera Gael, kandi apana kubera ko narengeje umwanya, ariko kubera mbona bambwiye rezo yumvikana. Mbona kuvayo publike yanje nayo iragumuka, vyose birahagarara. Rero origine ya vyose ni Gael. Yabuze indero, nabo bakorana bose baramubwiye ati bati uko siko bakura ku muntu kuri stage. Uramwegera ukamubwira mu gutwi, akabona gusezera wamutahuje impamvu. Kandi sinibaza ko yitwaje umwanya canke abapolisi, asanzwe anyanka kandi cyane. Ariko mu bantu dramati, mumvirize neza ahantu aka kantu, ari mu bantu dramati yahaye amahera kugira bancafuze cagihe na preve zose ndazifise. Directement nabonye umengo ayo mahera y'abandi, nabonye ati ayo mahera y'abandi yariye aracayakorera. Intumbero yari yo kumaramaza, acasanga jewe n'abafana banje turi gado. Utumaramaza twe tukumaramaza doublema. Ivyakurikiye mwarabibonye, abantu mwese mwavuze ko ari jewe nabigize. Si jewe nukuri, ni Gael yitwaye nabi. Nimba reaction yo kwanka agasuzuguro nerekanye imbere y'abafana mwayakiriye nabi, mumbabarire, ariko nta muntu jewe andenganya ngo nemere, kirazira. Gahunda ni guca intege abanci intege, gushika bacika intege zo kunca intege, canke banci intege ndazisoneshe hama akazi kabandanye. Uguhisha kwa kwanka umwereka kubizi. Ivyo guhisha murabigumana mwebwe, jewe aho kubibika naho mfise. Mperaheje shimira umufana wanje ahari hose, Imana imuhezagire, kuko hari ataki nyinshi ndonka, ariko abafana banje bakabona ko harimwo amanyanga, bakanshigikira, bikarangira bamaramaye. Mfise example nyinshi na preve, birashobotse nzozitanga canke ndaziririmbe. Ni hubahwe umufana wanje ahari hose, amenye ko ari ku mutima. Kandi hubahwe Buja FM na team yose yayo, havuyemo Gael gusa, kuko ntaco mfise cyo kumushimira atari kumburira indero gusa. Nshimire kandi n'abaririmbyi bagenzanje bavyitwayemwo neza. Nanditse vyinshi, mwihangane, uwo bigora gusoma azobisoma mu episode. Murakoze. Ariyo namwe majambo yashikirijwe na
Beefes on the floor haiza amasaha 12 nkuko ndego ndabibabwira ariko kandi Gael nawe nyene yagize icavuga Gael yavuye mu gacerere Gael yamwishuye Beefes on the floor ati yamwishuye iki Gael yavuze iki Gael yabivugiye hehe bimeze gute Gael nawe nyene yavuze ati ibi bintu sino kwemera ko Beefes akumanyishura ambwira amajambo atafise umutwe n'amaguru ambwira yamaze kunteza abantu bari ko barambona nabi Gael nawe ati sino vyemera ntegerezwa gutanga umuco kuri kino kibazo Gael nawe rero yavyishuye reka ndabaho umwanya reka mfata umwanya wo kubararikira mu kiganiro tugiye gupostinga mu kanya analyse idasanzwe irimwo n'inyishu za Gael kuri Beefes kuko wewe Gael ntiyabitanze ntiyavuze no munsi Gael wewe yabitangiye umuco kuvujya munsi nyene hage nyene kuko akimukura Beefes kuri stage Lolilo yaciye duga kuri stage Lolilo acetangura kuririmba ariko araririmba abafana bariko bavuga Beefes ibaza umustar nka Lolilo ari kuri stage ariko aririmba abafana baririmba Beefes Lolilo acagira ishavu acava kuri stage agenda kumukubita agenda kumusimbirako Lolilo agenda kumusimbirako Amipro cha wibaza ikibazo kuri atagiye gusimbirako Gael acagenda gusimbirako Amipro na Lolilo bafitani ugwanko rumeze gute hoho hajya bapfuye iki ko Gael ari we yabiteye nkuko Beefes abivuze none Gael na Beefes murumva ikibazo bafitani mbega Lolilo kugira agende kwataka Amipro hari habaye ikibazo kihe Gael rero yarabisiguye mu kiganiro zo kubapostingira mu kanya muraza kuvyumviriza murakoze nitwa Isaac Classic in Isaac TV Isaac TV